hari abamama batagira ibanga, hari abamama atazi kubika ibanga ry'urugo, ugasanga ibibera hahandi yari haruguru hamwe hadashika abantu bose. Mpamvu ibyo byari bya kera, ubu no gusasigwa basasigwa n'abandi bantu, barangiza bakaharara mukahatangara, bamwe barangutse kuhasasa no kuharyama ariko baharyama. Ubundi hari ahantu hariya kure, data webonye yiyumviye reka mwibwire, hari ahantu hariya kure hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese, umushitsi yabasha kuza ukamwugurura ukamwereka muri saro ukamwereka ibyumba, ariko hari icyumba cyugarwa kitabasha kubonwa n'umuntu uwo ari we wese, hari icyumba kitinjirwaho n'umuntu uwo ari we wese, kubera hari ahantu harahezagiye cyane, nahere ntabwo ari umuntu wese agerayo. Ariko hari abantu n'ibibera hariya hera baza noneho niyo bari kuvuga bakaba ari byo bavuga hanze, bakaba ari byo bayaga hanze, noneho ugasanga ntabwo babashije kugira ibanga, ntabwo babashije kuvuga amagambo y'ubwenge. Hari abantu niba umugabo wawe se yarayaborewe, niba yaraye bimeze gute, uragenda kubivuga ngo bigire. Abakunzi ba Axia Vibes TV, ndabaramukije, amahoro iwanyu, amahoro iwacu. Ni mama Nyishu agarutse mu kiganiro twarabemereye. Hari ikiganiro gishasha twabemereye, gateka k'umukenyezi n'umwigeme, bien sûr. Twarabemereye ko buri wa gatanu hari ikiganiro tugiye kuza turacishako, kubera yuko rero twahuye turi abakenyezi bemera Imana, bakunda Imana, twagomba kwisunga kino gitabo kugira ngo mwumve ko ibyo tuzogenda turaganira atari ibyo twihimbiye canke twikuriye mu mutwe, ariko ko dushaka kugerageza gukura, novuga ngo intumbero canke icitegererezo mu ijambo ry'Imana. Rero nico gituma ngarutse uno munsi nzanye ijambo ry'Imana, ariko bitandukanye no muri ca kiganiro kiba kuwa gatatu c'ijambo ry'Imana na mama Nyishu, ariko ni muri iyo ntumbero iteka ry'umukenyezi, iteka ry'umwigeme. Nzanye iri jambo ry'Imana kugira ngo mwumve yuko ibyo tuzoganira si ibintu gusa bisanzwe, ariko ni navyo dusabwa. Rero ntabarambiye, mu kiganiro bagenzi banje abakutsa kivi baheruka kudushikiriza, Anike na Nadege baratubwiye ku majambo y'Imana, mugabo ntibinjiye cane ibwina. Rero jewe uno munsi ndagomba ko twinjira ibwina rwose, tukavugana kuri wa mupfasoni batubwira mu gitabo c'Imigani igice 31, bavuga ngo ishimwe ry'umugore aroranye, kubumva ikirimi c'abazungu nabo bavuga ngo ni la femme vertueuse. Ndahamagariye rero batoyi banje, bakuru banje, basenge, bamawe, ba mama wacu, bavyara banje, inshuti n'abagenzi, abana banje, twumvirize ico dusabwa nk'abigeme, nk'abamama b'ejo, nk'abamama buno munsi, n'abamama bakuze, kubera yuko umuntu atanga icafise. Rero turagiye gusoma igitabo, kiratubwira ngo umugore aroranye ninde yomuronka, kuko ari uw'agaciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira, kandi iwe ntihabura inyungu. Uyo mugore amugirira neza, ntamugirira nabi iminsi yose yo kubaho kwiwe. Arondera ubwoya bw'intama n'ipampa, akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Ameze nk'amato y'abadandaza, ivyo kurya naho vyova kure abikurayo. Avyuka hakiri mw'ijoro, kandi abo mu rugo rwabo akabagaburira, akagerera abakobwa biwe ibikorwa vyabo. Yitegereza indimiro akayigura, ateza uruzabibu amaronko ava mu bikorwa vy'amaboko yiwe. Akenyera inkomezi, agakomeza amaboko yiwe, abona ko ibikorwa vyiwe bimugirira ikimazi, kandi itara ryiwe mw'ijoro ntirizima. Afata ikijishisho iminwe yiwe
igafata agati gahinga inyuzi, aha ikiganza umworo, aramvurira amaboko umukene, ntatinya ko shelegi igwisha urukanya abo mu rugo rwabo, kuko abo mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama. Yigishira ibyo kuryamamwo, yambara impuzu zera nziza n'iz'amashigisha. Umugabo wiwe ni umumenyekana mu ikombe ry'igisagara, iyo yicaye hagati mu bakuru b'igihugu. Uyo mugore ajisha impuzu zera nziza akazigura, bo n'imisipi akayiha uyimudandariza. Inkomezi n'icyubahiro niyo myambaro yiwe, kandi iyo yiyumviriye iby'igihe kizoza aritwengera. Iyo ateranuye akanwa avuga ivy'ubwenge, icagezwe c'ineza kiri ku rurimi rwiwe. Agendeza ingeso z'abo mu rugo rwabo, kandi ntarya ivyo kurya vy'ukwamikara. Abana biwe bava hasi bakamuhezagira, n'umugabo wiwe nawe akamushemagiza ati, hari abagore benshi bakora ibyiza, ariko weho ubarusha bose. Akazuru gusa karahendana, n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze, ariko umugore yubaha uhoraho niwe ashimwa. Aragahabwa ibiva mu maboko yiwe, kandi ibikorwa vyiwe nibimushire hejuru aho bakoraniye mu ikombe ry'igisagara. Amen. Rero imbere yuko tuvuga ku mugore aroranye, turasomye batubwiye ngo nishimwe ry'umugore aroranye. Imbere yuko nja mu kuvuga uyu mugore aroranye, numva ashaka kuvuga ku umugore muri rusange. Nako baragacishijeko mu kiganiro giheruka cyo kuwa gatanu uheruka, ariko numva ashaka kwibutsanya. Bashaka mbabwire, iyo nibutse ko ndi umuntu bimpa kunezerwa, ariko iyo kandi nibutse ko ndi umugore, turi abantu sindigaye no kubwira, turi ivyaremwa Imana novuga ngo sinzi birananira ingene no kubwira mu majambo meza. Ariko wibaze ngo Imana kuwa mbere yararemye, ngo ibona ni vyiza. Aho naze gusubira kuja gusoma amajambo menshi y'Imana ntabarambira, ariko biri mu gitabo co mw'Itanguriro, ngo Imana irarema ku munsi wa mbere, irangije ibona ngo ni vyiza. Irarema ku munsi wa kabiri ibona ni vyiza. Irarema ku munsi wa gatatu ibona ni vyiza. Yararemye ibiriho, yararemye ibinyabugingo bihari, yararemye ibintu byinshi bitandukanye. Ariko ngo mu nyuma ngo hakorana inama mw'ijuru ubutatu, ngo haravuga ngo tureme umuntu mw'ishusho ryayo. Sinzi ko wumva itandukaniro, sinzi ko wumva agaciro wahawe. Ni ukuvuga ngo ntiwaremwe kujya kw'impene, ntiwaremwe ngo ikugire igiti, ntiwaremwe ngo ikugire ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko waremwe mu ishusho y'Imana. Ni ukuvuga ngo hari igihe batubwira ngo hari igihe urengana unavuga ngo ngene gisa, ngo ngene kimeze, ukumva urababaye, ukumva uratonekaye, ariko reka nkubwire, naje kubwira ngo usa n'Imana kubera ko waremwe mu ishusho y'Imana. Rero Imana ngo irema umuntu, irangije kumurema ngo imuha ubushobozi, ububasha, imuha derogation yo kwita amazina ibiriho byose. Ni ukuvuga hari uburenganzira twahawe, hari ubundi bubasha twahawe ku bindi biremwa. Rero ivyo bibaye, ngo nanone Imana yarabonye ko ari byiza, ariko ngo iramwitegereza ngo isanga wa muntu ngo ntibikwiye ko yibana. Yongera kuvuga ngo hinge ndamuremere umufasha bikwiranye. Ubundi mu kurema umuntu ngo yaratovye utwondo, uriko no bivuga, irabumba hama imuhumekeramwo umwuka w'abazima. Ariko twebwe yarasinzirije Adamu, arasinzira ngo iraza ikura mu kabavu kiwe, iramukuramwo, hama ubundi irabigenza neza, idutera kw'inyama, irabikora neza. Ihejeje kurema umugore, ngo yaravuze ngo ni vyiza gose. Cette fois ihongeye ko akantu, si vyiza gusa, ni vyiza gose. Rero nagomba ndakwibutse mwigeme canke mama muri kuranyumviriza, tu as été créé pour une mission, kandi mu bitekerezo vy'Imana, Imana yarakwiyumviriye ko cane, kandi hari icyo wahamagariwe gukora. Iyo bavuga ngo umufasha,
ni ukuvuga ngo hari ikintu wajya gukora, wajya kuba nyine umufasha. uyu muntu ntiyari yikwiye, uyu muntu umunezero we ntiwari wuzuye, uyu muntu petetwe na misiyo yiwe yari afite ku isi, icyo Imana yari yamuremeye ntabwo cyari cyuzuye. ariko ngo Imana ngo ivuga ngo reka ndamuremere umufasha bikwiranye. rero ntabwo waremewe kwamikara, oya, nubwo uri umwamikazi ntabwo waremewe kwamikara. hariho une mission, hari icyatumye Imana ikurema, kandi wewe uje ibintu byaciye byuzura. rero ndagomba kukwibutsa yuko wewe hariho ibintu bituzuye, hariho ahantu utashitse, ibyo bintu bitaba byuzuye kuko baragukeneye, baragushaka wewe. urumva rero nutitoza kuba muri ibyo bintu, nutitoza gukora ibyo bintu, bizogorana yuko donc ukora noneho uza kuba wamufasha, kuza kuba wa mugore aroranye. rero nagomba kukwibutsa umuzo wacu, iremwa ryacu, ukuntu Imana yatwiyumviriye ko donc twaje inyuma, nous sommes venus pour faire la perfection, niko nobivuga, kugira ngo igikorwa cy'Imana cyuzure neza. uko irarema ngo yagiye ngo ni byiza rwose ihejeje kuremera Adamu Eva. rero uri umuntu adasanzwe, mugore, mwigeme, uri umuntu w'icyubahiro, uri umuntu wo kubahwa, uri umuntu ukwiye nawe kumva aho uri, wihaye akandi gaciro, wihaye iteka. ndakunda abarundi bafise imigani iryoshe ngo ubuntu burihabwa. urumva, kandi iyo utazi nitwo kurenganya, ushobora kuba utaruzi, ushobora kuba wari wifata nka babandi niba batubwiye ngo uzurabe no mwibarabara umuntu ariko aragira manevre zitari zo, uzawumva ngo hinge turaburi kurivura ngo n'umugore. donc abantu badushira mu bantu bakora ibintu bituzuye, ibintu bitari byo, ariko twebwe dushitse ibintu byose byaciye birafura, byaciye biba byiza, Imana ngo icyarohoka. rero uri umuntu adasanzwe, uri umuntu w'icubahiro, ureke kumviriza ibiguca intege, ureke kumviriza amajwi akubwira ibyo utari byo, kuri umuntu udashoboye, kuri umuntu, abagore n'ababeshi, abagore n'abanyarusaku, abagore. donc rubago kenshi twumva abantu batubwira abagore badashoboye, ariko reka mubwire umugore, ndakwibutsa umugore Imana yaremye, umugore Imana yiyumviriye ko yari umufasha w'umuntu adasanzwe, yari umufasha w'umuntu w'umunyacubahiro, kandi twavuye muri ruriya rubavu, sinzi ko uriko urabyumva, turagaportion. rero agaportion kaza kwerekana ubumana. hano turabizigirwa, turabana Imana yateye iteka, nous sommes le pilier de la vie. murakwiye kwihaga, abe ubyibutse uca wihagakoka ukavuga ati ndi umuntu adasanzwe, dutanga ubuzima, dukora ibintu byinshi cyane. rero dukwiye kwihagateka, tukareka kwiyandarika, tukareka kwifata uko tutari, ariko tukifata nk'uko Imana yatugize, tukifata nk'uko Imana yatwiyumviriye. rero reka twisubire kuri wa mugore aroranye. ndagomba manzi kukwibutsa, mbega umugore ninde, mbega umugore ni iki, mu yandi majambo, mbega umwigeme ni iki, igitsina gore waremwe gute, kubera ko Imana yakuremye, kubera ko Imana yakwiyumviriyeho. il y avait une mission, il y avait un objectif. ntabwo Imana yahurudutse, ntabwo Imana yahubutse, ariko hari ikintu Imana yashaka. rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umugore aroranye. ndagenda ku kajambo kamwe kugira ngo muzokumve ibindi bintu tugiye kuzodevelopa tuganira nk'abagore, kugira ngo mwumve yuko atari ibintu bipfuye kuza gutyo, ariko twisunga ijambo ry'Imana. ngo umugore aroranye ninde yo murongo. mu yandi majambo, umugore aroranye aragoye. nanje ndiko ndakubwira aya majambo, sinibaza yuko nobashikana nk'ibice nka 70%, mugabo ndagerageza nyene kuzamuka bukebuke. ariko niba ijambo ryarinze ritubaza ngo mbega umugore aroranye ninde yo murongo, bisigura ngo turahari. ariko kandi au départ Imana ikiturema yaduhaye bagage yose ikwiye kugira ngo tube uyu mugore aroranye. mugabo za ntege nke zacu, kwa kutimenya abo turibo, kwa kutimenya abo twagizwe, kwa kutimenya ngo tumenye igituma Imana yaraturemye n'igituma Imana yaraturungitse ku isi, bituma tudashikira kuba uyu mugore aroranye. ngo kuko ngo n'uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. ngo umutima w'umugabo we wamumwizigira, ngo kandi iwe ntihabura inyungu. Imana idufashe cyane. ngo umutima w'umugabo we wamumwizigira. reka isi ya noneho irabishe. isi ya none ni umuntu n'utuntu twiwe.
mumbabarire nkunda kubwira abantu ngo jewe yonje imbere y'abantu shaka tuvugane ukuri kugira ngo kuko baravuze ngo uje gukira indwara arayirata kugira ngo wumve yuko bijye bintu wahora ukora atari byo bisaba ngo tube mukuri tubwizanye ukuri apana gusiga inkore abantu ku maso oya ahubwo tubwizanye ukuri tube mukuri wowe wiravye ukiyumvira kuri wewe ukiyumvira ku buzima ubayeho ukiyumvira ingene bimeze eske umugabo wawe arafise raison yo kwama kwizigira wewe badusigirira se ibihumbi 10 tugaca dusumisha ibihumbi 7 ibihumbi 3 tugashira ku inyuma kubera ubu ari ibintu bitikirimba tukaja gukina ikirimba kugira ngo bikunde tuzogura agatenge aca niyumvira ko agatenge ni wakagura nibuze ukagura inyuma y'amezi 3 canke 4 umugabo ushitangura kumubwira ngo ni muvyero wawe sinzi yari hari anya ngo yakagurungikiye nawe iyo myaka mwari mubanye nta muvyara wawe azi nta n'uwarabona aza kukuraba ndiko ndavuga ngo umugabo wawe vy'ukuri hariho ibintu byinshi byotuma akwizigira ashaka kukubaza ati mbega makurata we uri he ngo ndi ngaho inyuma ndaje nawe ugasanga wavuye muri zone uri mu yindi zone agasubira ati mbega ngo yanga urumva ngo naciye murana n'akariya donc ikinyoma kikaja ku kindi kinyoma kikaja ku kindi bivuga ngo wa mugabo kwa kukwizigira bizogenda biravaho kandi na kagaciro ryateka turiko turavuga ry'umukenyezi rigenda riratoseka rero Imana idufashe kuba abizigirwa ntabwo ari ikintu coroshe ntabwo ari ikintu gisanzwe ariko ni ikintu dukwiye gukorera gutravaya buri gihe buri munsi tukabikorera ko kugira ngo dushobore kuba abizigirwa kuba tugomwe abizigirwa kubo tuvukana abizigirwa kubo tubana abizigirwa kubo dukorana aho naho ntavuze babagore umva avuga ati umugabo n'ubundi yaje yanyoye yasangiye n'abandi hariya jewe ntiyampaye ko none ko yaje yanyoye rero reka nanje ndakwereka bafise intoki nziza intoki zabo zibiri zigira amaso izi ntoki ziwe zibiri zikubise mu mufuko w'umugabo ewana utwo bamusubije twose ziratuzamuka burya naho aba ari imborerwa gute aramenya ngo jewe ejo byari byo byose aya mahera ntegereje ko ari amahera natahanye kandi akaba azi ko atabasuma bahuye akaba azi ko yatashe neza agasika muhira none ya mahera yagiye he kandi muri wo mu kubikora wumva umengo ni legitime défense donc ndayihaye kubera ko n'indaya aho hanze kativuga uko niko bivugwa ngo n'indaya aho hanze ngo yazihaye nawe ugasanga shaho yo ari n'igihe ubikora ugasanga nawe yatashe yabo rero nivyo yasinze akavuza abaraho mugabo ugasanga nawe n'umuntu yamusororeye jena sanze abantu binwara agacupa bakunda ugasanga n'umuntu yamusororeye hama nawe petetre yari kunayaguha bukeye mu gatondo mugabo kubera ko kubura ubwizigirwa intoki zawe zibiri zifise amaso intoki zawe zibiri zifise precision indi dasanzwe rero nahanje ho kwisuzuma mbega mu byo mbayemwo mbega mu byo ndimwo ndumwizigirwa koko mbega umugabo wanje anyitegereje canke anyiyumviriye ko asanga akwiye kunyizigira uwo rero ni wa mugore aroranye ariko baratubwiye ngo uyo mugore ngo amugirira neza ntamugirira nabi ngo iminsi yose yo kubaho kwiwe ngo arondera ubwoya bw'intama n'ipampa ngo akoresha yiwe maboko umutima ukunze reka mbabwire nama nibwira kuri jewe kubera ko narabwiye abantu turasoma ijambo ry'Imana batubwira mu bya ba Petero na bya ba Yohana ibyo bakoze ibyo babayemo ariko ngo uko byari biri kirege burya ngo nanone niko biri Imana ntabyihinduka kandi ijambo ry'Imana ntirizigera rihinduka ngo akoresha yiwe maboko ngo umutima ukunze reka jewe hari umunsi rigeze kugumuka ndagumuka DJ nyene ico gihe nabana n'abantu babaga benshi ndi kuri terrain ku kazi hamurumva nkumva ntibikwiye ko baja kujera igitunguru n'umunyu mu gikoni ariho ndi nkumva no iyo gestion no ikora nibisanzwe ariko ndibuka ko umunsi umwe byanduhishije byarandambiye urabona ko muri kuriyumvira kugaburira abantu 4-5 muhuriye mu nzu umwe yakuze yirira ubwa bigori uwundi yakuze yirira ubw'imyumbati uwundi yakuze ajyamateke uwundi bijumu umwe ajya kabenze uwundi sijuye inkoko uwundi sinzi nyabutongo
aho naho tutahuye n'imisoma kugira ngo ba bantu uzuba satisfeze ni ukuvuga ngo ubahindurire ubagaburire za ndya zibaryohere ntibarambirwe misi yose unezereze donc ugerageze kwekilibra uje hagati na hagati n'ibintu bitoroshe. Ndibuka rero ko nigeze kwidoga ndavuga nanjye rero ubunya ni ibintu byo kuba abagore kweri wapi n'ubu nanjye yewe nari umuntu w'umugabo nti nanjye urabona edayere n'ibifarasa bica biba byinshi ugaca bivuga ko bamwe muri bo munganya umushahara canke ubasumbya ugaca uvuga ati nanjye ubu nobahaye amahera bakayajera nanjye nkabaha amahera nkayarondera nkaza ndataha mfungura. C'est pas ça ta mission. Sico Imana yakuremeye, sico Imana yaguhamagariye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo akoresha amaboko yiwe umutima ukunze. Rero urumva niyo twitwa ngo twakoze dukora twidodomba iyumvire rero nawe udakora uraryama barasuma irasiyo bakayishira ngaho baraguhaye intendance ufise abo mwito ababoyi n'abayaya amazina ntakunda cane donc nuko nyene wowe uvyuka utanga amategeko APN aho niyo tugize imana ugatanga ayo mategeko uba wateye intambwe wowe uri kuri novela n'amaseri yose ya televiziyo ubundi ukavayo usiga inzara ugasubira gaca bibaza ngo nico wahamagariwe twahamagariwe twaremewe gukoresha yacu maboko kandi umutima ukunze. Je ndibuka yuko narahantu nkora kuri terrain umuntu twabana araza arambwira ngo mbese ngo ubuzi gituma indya utetse ziryoha igituma dukunda kurya indya watetse bivuga hoya nibisanzwe ariko ku refreshisa ibyo ntari bwakore arambwira ati igituma mwebwe wa mama iyo mutetse indya mu rugo pour une famille mubikora n'umutima ukunze mubikora n'umutima w'urukundo uba ugomba kunezereza abantu mubana uba ugomba kunezereza abanaka nico gituma izo ndya zawe ziraryoha ati ubu nyine twosuma ibyo kurya tugahana amariko ibyo kurya ati mwese mudutekere kandi twabahaye les mêmes aliments les mêmes ingrédients ati ntibishoboka ati nico gituma iyo watetse turataha tukabimenya niyo ari we yatetse turataha tukabimenya ati kuko ntibigira akanovera kamwe. Vyamaye kumva kandi ko nkwiye kuja mu gikoni. Hari igihe nyine usanga zere yagiraga abantu canke peut-être ama obligation iki umwanya ukagenda ndabizi ko sinkija mu gikoni kenshi cane nkuko nabishaka ariko umukobwa wanje vraiment avec son âge aragera igihe akareklama ngo mama ejo uzoteka sadi sexadi kandi yabirya agaca abwira abantu ngo mama wanje ateka neza. Donc si kubera ko tuba dushoboye cane si kubera ko tuba tubizi gose ariko ni kubera ko ubukoze icyo wategerezwa gukora ubukoze icyo Imana yakuremeye bice biryoha cane. Rero ngo dukoreshe ayacu maboko bakenyezi bakobwa haguruka mwige guteka haguruka mwige gukoropa izo nzu haguruka hari abantu n'agahuzu ko munsi ari ndaja kurongorwa bakikamumesurira aca nibaza rero iyo bakumesura agahuzu wowe ugiye kurongorwa mbega hari ugiye ujanye iki ugiye gukora yiki ugiye kuba umugore ameze ate ese ko umugabo wawe azokwishimira azokuraba yumve yarungutse azokuraba yumva anezerewe urugo yumva anezerewe gushaka yumva anezerewe kubona yarubatse canke ugiye kumubera umuzigo ugiye gutuma yicuza impamvu yarinjiye muri ubwo buzima. Kubera nagira ndakubwire ibyo udakoze uyu munsi ukiri wenyene ibyo udakoze ukiri umukobwa mugiye kubishobora ngo niko ushitse mu rugo utangura nona ça commence dès maintenant ukiri umwana muto nico gituma navuze ngo iri jambo rirega abamama bakuze abamama bakiri bato abana bato abakobwa twitoza indero hakiri kare si tu es né fille menye yuko tu seras une femme de demain nawe utoja kurongorwa hariho abantu bakuzeye ko ibintu byinshi donc nta burenganzira ufise bwo kurarama haguruka ukuri amaboko mu muzu ukora uko ushoboye ukora aho ugeza. Hari abaca kugira ngo nta mitahe mfise minini aca kugira ngo je sinize amashuri ndiko ndavuga udukorwa dutoyi two mu rugo udukorwa dutoyi two muhira ego na biriya bintu ni wabironka umutahe munini waronka ukadandaza ibintu byinshi ukinjiza amahera menshi it's okay ni wagenda mu kazi ko mu biro ukakinjiza amafinance mu rugo it's okay mugabo ragira ndakubwire biriye ni wabikora mu rugo atakigenda ubusa
kubera ko nicyo ijambo ry'Imana ritubwira. Aravuze ngo ameze nk'amato y'abadandaza, ngo ibyo kurya naho byaba biri kure abikurayo. Bantu b'Imana, iri jambo ndarikunda, iri jambo riranezera umutima wanjye, nibwo rihora rintera ubwoba, kubera ko ijambo ry'Imana buriya ni ikiyo twiraba. Jewe ndiko ndarikubwira ndirabamwo, nawe uri kuranyumviriza wirabemwo, wiyumvire nimba by'ukuri uri umugore aroranye, canke nimba by'ukuri iyo uzogenda ejo uzoba umugore aroranye. Ngo ibyo kurya ngo ameze nk'amato y'abadandaza, ngo ibyo kurya naho byaba biri kure wewe waragenda akabikura, aragenda agacukura, niko bimeze. Rero ntabwo twaremewe kurara huya, ngo avyuka hakiri mw'ijoro, ngo kandi aba mu rugo rwabo ngo akabagaburira, akagirira abakobwa biwe ibikorwa vyabo. Mana idufashe cane. Jewe hari ahantu mpora nica mu gatondo ngiye ku kazi, ndazinduka ibyo byose mva muhira natevye nisize umoroka. Hari ahantu mpora nca, hari umwana w'umukobwa mpora ndamwitegereza, nkumva nomubwira ntari kusha warahezagira. Ndamushikira aho hantu arakubura ibintu ntakibona, arakubura agakubura no mw'ibarabara hagati, agakubura ibarabara ryose, no kuvuga ngo akava mu kigi wabo akaja imbere y'irembo, none agakubura ibarabara ryose ahatumberanye n'iwabo, akajabuka. Urabona ko mw'ibarabara muba muhanye irembo muri babiri, wewe rero ako gace n'abari imbere yiwe arahakubura. Nkamwitegereza nkavuga ntaba bantu baracariho kweli, ariko nico ijambo ry'Imana ryadusaba. Rero ndeka mbabwire, tuja mu mashuri nibyo, tukiga tukaronka ubuzi, tugahembwa ku kwezi, tugatanga ubuzi natwe, tukaronka abo dukoresha. Ariko buriya nabivuze ngo umuntu atanga icyo afise. Twisuzume aho turiko turajejo, sinzi ko hari umugore nyene ishusho azoba afise, no ntabyo nzi, mugabo birateye ubwoba. Ariko ijambo ry'Imana niryo shatse kujamo. Beneda kigiye turi mu gihengo ca emancipation, ngo egalite kwa, ngo genre n'ibindi byose ntumbaze, ariko nagira nkubwire ngo jewe nkunda kwisunga ijambo ry'Imana. Ngo uwo muntu avyuka kare mw'ijoro, ngo kandi abo mu rugo rwabo ngo niwe abagaburira akazi, ngo yitegereza indimiro akayigura, ateza uruzabibu amaronko ava mu bikorwa by'amaboko yiwe. Ariko wowe sha niyo waronse ka perdieme, ni nyuma y'umufuko n'umugabo nazopfa amenye ko wakaronse. Iyo baguhaye karusho, niyo wongewe n'umushahara ni cwe, niba ari n'umudandaza niyo wawungutse ni cwe. Kandi uko duhera tukabutwa iwawe, tukabutwa kuzogura igitenge ciza, ukaja muri competition yo kugura ibitenge, ukaja muri competition yo kugura amavuta, ugasanga uri kurahaya ngo amavuta y'ibihumbi amajana, ariko nawe uyisiga tuguma dusanga usa ko akunda. Murazi impamvu? Hari ubwiza butangwa n'Imana. Nuhava unyumva nabi, kwambara neza ni droit zacu, iyo byabonetse byambare n'amahoro, ariko suzuma ko birimwo umuco. Kwisiga neza n'amahoro menshi, kumota neza, nanje ndakunda kumota neza, ariko raba neza ko ibyo bintu birimwo umuco. Kubera ko iyo birimwo umuco, iyo bikozwe mu bugombe bw'Imana, Imana imanura amavuta yayo yo mw'ijuru ikagusiga, noneho ugasa neza. Ariko iyo uriko urabikora kivagabo, niko nobivuga, ntabwo bwa bwiza bw'Imana bukubako. Mu yandi magambo, ntabwo bibe neza nyene ngo bibe neza, hoya uba wowe warapfuye kubikora gutyo gusa. Rero Imana idufashe, Imana iduha ubwenge. Kuri 17 aravuga ngo akenyera inkomezi, ngo agakomeza amaboko yiwe. Bene data dukomere, biragoye, biravuna, biteye ubwoba, ibi bintu birarusha. Ahubwo ndagusaba ngo iki gisomwa ugisome witonze, nawe wumva ico Imana ivugana nawe. Mpemu yera gusura kugendera, akubwira icyo agushaka ko, akubwira icyo agomba, kugira ngo wumve neza impamvu twazanye aya majambo. Wumve neza impamvu twumva twahagurutse. Tugomba kuvugana n'abakenyezi, tugomba kuvugana n'abakobwa, tugomba kuvugana na zina mu magitsina gore, turagomba kuvugana nawe kugira ngo nawe utahure impamvu natwe twahagurutse, impamvu twashatse kuguhanurana, impamvu twashatse kwigishanya, impamvu twashatse gufatana amaboko kugira ngo dutezanye imbere. Turagomba ngo bibemwo, usome ijambo ry'Imana, Mpemu yera aza gutahuza aya majambo. Bene data, hari igihe muranibwira ngo yewe waremwe uri umugore, ntabwo uri umuntu wo gupfa gufata umuntu uko yigombeye. Waremewe une mission spéciale, waremewe igikorwa kitoroshe, igikorwa kidasanzwe. Umugore nta duko afise yo kuruha,
babandi baruka kwivugira ngo maboko igihumbi, nta ruhusha ufise rwo kuruha. Ushobora kuba ufise ku kazi ka leta watonze wakoze, ushobora kuba n'uwo mugabo wawe wanashaka ari nk'umushomeri dufate, ukaba wiriwe urakora ukaba wagize gute, ariko iyo ugeze mu rugo bigusaba kuba umugore aroranye. Malgré uburuhe uba wagize ku kazi, hari igihe uba wahuye na stress, hari igihe umukoresha aba yakubangamiye, hari igihe ariko biragusaba ngo nugera no mu rugo noneho ukora inshingano zawe nk'umugore. ari abameruka kubiganira, umukobwa umwe arambwira ngo ngo mbaye imbiretse. Noya ntubireke kubera yuko Imana yakuremye uko ikakurema uri umukobwa ujya kuba umugore, yaraguhaye n'ibikenewe, urafise capacité zose zikenewe kugira ngo ugende muri biriya bintu. Ahubwo nukugenda gusa wamenye ngo mbega aho ngiye ni hehe, ngiye gukora iki, nsabwa iki. Rero ntabwo ari ibintu byoroshe, ariko kumwe na Kristo tuzokora iby'ubutwari, mbaye babandi twaremwe turi bamaboko igihumbi. Ngo fata ikijishisho, ngo iminwe yiwe igafata agati gahinga inyuzi, aha ikiganza umworo, aramburira amaboko umukene. Bamama bandugu yangu, ari abo twitari iwacu mw'isite, bamama kabufunike. Uragenda gusuza umuntu ari umumama agasonga ubugari, niba hari indya batabika ubugari buribwa bushushe, ariko kubera ko yakubonye wakomanze ku rugi agasonga ubugari n'ukuri kose akabufunika, bakazobujya bwaratonzemwo amazi kubera ko yanse ko mu busange. Ubwo rugo nta mugisha, n'ukuri pe, ubwo rugo nta mugisha. Niba watetse iby'abana bawe gusa ukumva umushitsi arakomanze, ngaho mugaburira. Uzi ko hari igihe umuntu aza gutemberera saa sita atari urukundo n'inkumbu yaragufitiye, ahubwo yarashonje, inzara iramwishe, yagomba mufungure amubundi akomeze azogerere. Nawe ukashikenda kuba mama kabufunike, ko unafunika bugari ukabufundikira. Ashobora kuza mwana yejeje gufungura. Imana, bamama beza, Imana ibahe mpemu yera, Imana ibahe mwuka pe. Umenye iyo umuntu ajya kugana, niba umuntu ajya kugusura, niba umuntu umenye ikimuza. Hari igihe yaragiye ngo umuhembure, kandi reka mubwire, nasanze indya z'abantu 3 na 5 barazijya kandi bagahaha. Ubundi Uwiteka araza akabigwiza agashyiramo umugwiza, ngaho niba mutanahaze munwa amazi bikagenda neza, amazi uyanyoye wariyeho na dukeye nta kujya mu nda ahubwo aruzuza. Yashiremo rero mu nda igaragara. Abarundi rero ndabakunda, ari utuntu njya menya, ari urakunda kutubwira ngo abana bo mu mujyi, mbwa nanjye ari utuntu njya menya. Nawe ngenda ahantu ngasaba amazi yo kunywa, mu nyuma barambuza ngo iyo ugiye gusaba amazi mu rugo rw'umuntu ngo uba wabasuzuguye ko batakoze Imana. Ariko hari igihe umuntu nyine abanyotewe, ariko nyine nanjye ngiye kubibona, iyo ugiye gusaba amazi noneho ukayashira mu ndansa, ya mazi arakurya. Bamama beza, Imana rero ibahe mugendererwe na mwuka wera, muishuriwe, kandi n'ukuri musenge Imana ibahe imbaraga zo gutanga biravuna, ariko ngo ubiba arira, uwo ni wazasarura. Rero ngo uramburire ukuboko umworo, ikiganza kabisa, ikiganza cyawe ngo ugihe umworo pe. Ari naho tugera umuntu akakwitegereza akabona yakagomba kugwa aho wicara, n'undi akakuraba akabona umwononera tapi, ubundi akagohereza intebe iriya hariya kure. Ubwo rugo ntirusugwa, buriya urugo ni umugore. Iyo umugore atakwameze ntabwo urwo rugo rugendeka, kandi n'ubwo rutagira abashyitsi, urugo rutagira umugisha. Mureke tubivugane neza, usibye n'iby'ijambo ry'Imana. Rero mwumve ko ibyo tugiye kuvugana byose biri mu ijambo ry'Imana. Kubaho, imibereho, kamere, uko twigenza, uko tubayeho, byose ni ijambo ry'Imana. Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana iduha ubwenge, kubera ko ibyo dusabwa rimwe na rimwe biragoye. Ari guba wifitiye utwo nyene, baba bata abana banje ntibagiye kurara badahaze, reka ariko bitange bundi abo ngabo Imana izobamenya, kuko uri umusanzi wabo mwira barababona. Imana idufashe cyane. Ngo natinya ko sheregi gwishurukanya abo mu rugo rwabo, uko mu rugo bose bambaye izikomeye zisa n'agahama. Imana idufashe. Ikiro cy'ibiharage cyazimbye n'ibihumbi 4, umuceri ugeze kuri 5. Yewe cece kavuga amajambo make.
Imana iratubona, Imana irabizi, reka tuyibwire ngo tutaravuga ibyo tugomba, ngo izi ibyo dukeneye, kandi ngo iyambika amashurwe ku musozi, yigaburira inyoni n'izidahinga, nibasha kuduha ibyo turya. Umugore w'ubwenge ntabwo asamburisha urugo rw'amagambo, ahubwo umugore w'ubwenge arapfukama akabwira Uwiteka ati dore birakomeye, none Imana biri bugende gute, ukabyereka Imana, ukareka ubwoba, ukareka amatiku, ukareka Imana ikihesha icyubahiro. Ariko none nyine iyo usanga gatanu ukomeze bigaca bihungabana, urumva uratera uhungabana rwose gusumba. Imana rero idufashe cyane. ngo umugabo wiwe ngo numumenyekana mu ikombe ry'igisagara ngo yicaye hagati mu bakuru b'igihugu. Mana idufashe. Ubundi baravuga ngo dore wa mugabo wo kwa Naka, kubera ko we bakuzi gute, bakuzi nkana. Hari igihe baba bakuzi nk'umugore w'urusaku, hari igihe baba bakuzi nk'umugore utukana, hari igihe bakuzi nk'umugore w'ishinzi, niko bajya batwita. Hari gusanga baraduhimbye n'amazina, hari igihe baduhimba amazina pe, ngaho rimwe na rimwe tukarakara, ariko ugasanga ntibadubesheye, ugasanga by'ukuri niko bimeze. Rero urumva Imana idufashe, Imana idushoboze. Ngo iyo mugore ngo agisha impuzu zera nziza akazigura, ngo ubone imisipi akayiha uyimudandariza, inkomezi n'icyubahiro ngo nibyo myambaro yiwe, ngo kandi iyo yiyumviriye iby'igihe kizoza aritwengera kubera yuko afitiye icyizere Uwiteka, kandi azi gushakisha yiwe maboko, azi kwihagararako, azi gutunganya ibyo mu rugo rwe, niyo mpamvu yitwengera. Ngo iyo aterano yakanwa ngo avuga iby'ubwenge, ngo icyagezwe n'icy'ineza ngo kiri mu rurimi rwiwe bene data. Hariyo umugore uza waduka ngo dogo hengene icyo gipfu, ngo hengene gisa ngo usa nk'abiwanyu. Yewe ngo ariko uyo mugore yaterano yakanwa ngo avuga iby'ubwenge, watura umwana wawe ukamwaturaho bibi, uragomba ngo icyo bizogende gute? Mbega ko mbona uwo mwana ejo baza gufatira akabando, numubwira ko atajya azavamo, ubu utivumye wose nyine. Hari abamama batagira ibanga, hari abamama atazi kubika ibanga ry'urugo, ugasanga ibibera hahandi yari haruguru hamwe hadashika abantu bose. Ubwo mpamvu ibyo byari bya kera, abubu no gusasigwa basasigwa n'abandi bantu, barangiza bakaharara mukahatangara, bamwe barangutse kuhasasa no kuharyama ariko baharyama. Ubundi hari ahantu hariya kure, data we wanyiyumviye reka mwibwire, hari ahantu hariya kure hatagerwa n'umuntu uwo ari we wese, umushitsi yabasha kuza ukamwugurura ukamwereka muri saro ukamwereka ibyumba, ariko hari icyumba cyugagwa kitabasha kubonwa n'umuntu uwo ari we wese, hari icyumba kitinjirwaho n'umuntu uwo ari we wese, kubera hari ahantu harahezagiye cyane, nahere ntabwo ari umuntu wese agerayo. Ariko hari abantu n'ibibera hariya hera baza noneho niyo bari kuvuga bakaba ari byo bavuga hanze, bakaba ari byo bayaga hanze, noneho ugasanga ntabwo babashije kugira ibanga, ntabwo babashije kuvuga amagambo y'ubwenge. Hari abantu niba umugabo wawe se yarayaborewe, niba yaraye bimeze gute, uragenda kubivuga ngo bigire. Tugire ubwenge, tuba abagore b'ibanga, tuba abagore bafite ubwenge mu byo dukora no mu byo tubayemo, kuko hari igihe ari twe tuziyambura impuzu, hari igihe ari twe turoga abana bacu, tukaroga abo tubana, tukaroga abavukanye, tukaroga abagenzi, tukaroga ababyeyi, bivanye ku karimi kacu. Twige gukontorora aka kantu, ni gato cyane mugabo karica ibintu byinshi kandi kakarema ibintu byinshi. Rero twige gukontorora kano karimi kacu. Mana idufashe cyane. Ngo agendeza ingeso zabo mu rugo rwabo, ngo kandi ntarya ibyo kurya by'ukwamikara, ntarya ibyo kurya by'ukwamikara. Naho wowe ufise umukozi reka nkubwire, akamenya neza ko wowe nta controle nta na kimwe, ibintu byo mu rugo bizangirika byose. Wiro turuve n'amasafuriya yarashize, wiro turuve umushitsi ageta n'ikirahure cy'amazi ushobora kuronka, wiro turuve ibiyiko, ntumbaze ingene babigenza n'abasipesiyaliste, niba mukoze babikubita mu kandi nanjye ndabumva ni ukuri mabuja araho, n'uw'inzara n'uw'iki ntiyigera kontrola, babita hiyo nimba babihanahana, ntumbaze ingene bigenda. Ariko rero turuva duzene zibiri z'ibiyiko zaraheze, ni mwebwe mwibana na n'undi muntu mufise na n'uwo mwagemuriye, ariko kiro turuva ibyo bintu byaraheze. Iyumvire rero niba utabiraba, ni hahandi uza kumara amara kuronsa abashitsi. Ntabwo turya indyo zo kwamikara, ntabwo ariko twaremwe, ni kutravaye mpaka kukamwisha, nugukorana mpaka. Sinase kuruha, nanjye ndiko ndabikubwira moranduha, nanjye wozi wanje nanjye nokwereka, ari gusanga ari nyene uko urudavage.
ariko shaka umunsi umwe basi, shaka umunsi umwe mwisomene basi, wegeranye ibyo mu rugo rwawe. Shaka basi rimwe mu kwezi wegeranye ibyo mu rugo rwawe. Higa akanya, ntudukange ngo utonda mu biro, oya, hari ikintu bagushaka kabo mu rugo. Higa basi umunsi umwe, kuko ngo ntabwo indyo zacu ari indyo z'ukwamikara, ni ugukora. Ngo abana biwe ngo bava hasi bakamuhezagira, ngo n'umugabo we nawe ngo kamushemagiza. Nabivuze ni we wikontara uri kuranyumva. Umugabo wawe arafise impamvu zo kuvuga ati jewe umugore wacu arafise impamvu. Aho ndahagarukira ibyo ngaho, ngo ati hari abagore benshi bakora ibyiza ariko weho ubarusha bose. Ngo akazuru gusa karahendana, ngo n'ubwiza bwo ku rukoba ntaco bumaze. Ngo ariko umugabo rero yubaho uhoraho ni washimwe. Byo bari ibintu binyenerwa rwose, kandi abantu nabo barabanda bakibaza ngo kizungu canke isimu ntashonze. Mugabo reka nkubwiye, wowe wasize inzara zawe zigera ngaha. Izo nzara zawe kweri ziraja mu gikoni? Tuvugane ukuri. Izo nzara ziraja kuyora amakara? Ko mbona hano i Burundi, hano turi twisibire bari muri intérieur, tuvuga abanyagisagara, abanyamuji, ko mbona bakoresha amaresho n'amagazi ari bake, abatekera ku makwiziniyeri ko mbona baharuwe. Kweri koko birakunda ko ugenda kuyora amakara na za nzara mugenda gushiraho? Ariko ko kazuru konyene buriya ntabwo kamaze. Uwo mugore ugasanga yisize, winjira muri saro yiwe ugasanga haranuka n'ubutuku buraduma, kwibaza ko adandaza urwagwa canke se yarayaganiye ukabura. Impuzu zikanye n'impuzu zumye birasukiranije, nawe wicaye ku ibaraza yakwefte ka kamoto, sindi bube wakanuka. Ugasanga mu cumba c'abana nimateregeze ku rwego rwo guhimbukamo kabiri, umugore ntabwo yigeze abimenya kubera ko najayo. Ugasanga mu cumba cye amashesheti na twa duhuzu two munsi biravangatiranye, yajumbitse hamwe n'amasengere y'umugabo, byose birarundanye mu gitunga kimwe. Uyu si we mugore aroranye, uwo si wo mugore aroranye, uwo si wo mugore ijambo ry'Imana ritubwira, uwo si wo mugore ijambo ry'Imana ryadusabye. Hoya. Niyo mpamvu rero twavuze ngo tugiye kwigishanya, tugiye guhanurana, tugiye kubazanya, tugiye kubwirana. Nicyo gituma muri ibi biganiro twabemereye bya chaque vendredi turabahamagariye kubaza ibibazo, kutwunganira. Natwe twahisemo kuza kubabwira ibyo biganiro, siko tuzi byose, natwe turabakeneye, turakeneye impuguro zanyu, turakeneye ko mutubwira. Turahaye karibu umumama wese nimba afite ikintu yobwira abandi ba mama, kugira ngo bikunde ubuzima bw'umumama bw'ubuzima bwiza, bw'ubuzima buteye igomwe, bw'ubuzima buticuzwa, bw'ubuzima bubereye. Nico twahamagariye. Kandi ngo babiri barutumwe, umugozi wa batatu nawe agateba gucika. Rero turabaha ikaze, turabakunda cyane, twarabahezagijwe. Mumenye ngo hari impamvu twaremwe, hari impamvu Imana yadushizeho, hari impamvu Imana yaduhamagaye. Rero ntitubipfishe ubusa, ariko duhaguruke dukore, duhaguruke twige, duhaguruke twikosore uko twahora tugenda, tubihindure. Mwumvise ijambo ry'Imana ridushakako, mwumvise ko Imana mu kuturema yashatse ko tuza kuba abafasha. Mureke tuba abafasha by'ukuri. Ibintu byo kugara n'ibiki tubanze tubireke, ahubwo tubanze duce bugufi, turabiko turiko turagenda nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubundi Imana ize iduhezagire. Mwarahezagiwe cyane, karibu mugire partage, mushikanize inkuru kure cyane. Kuri ubu tworonka abandi bamama bafite ibyo batwigisha, tworonka abandi bamama bafite ibyo bashaka kumenya, hanyuma bigende biragwira, bigende birakomera, hanyuma gutyo dusange umugore yarahagurutse, umugore yariteje imbere, atari muri ya façon maze iminsi ndabibonamo. Ubu n'ukuri kose urasanga umugore yiteretse icupa ry'ikiyeri saa 5 yo kumuranga, ati je nayakoreye ndicaye ndiha. Bisa nabi, bisa nabi. Umugore w'ikigena siba gusambura urugo ngo nanje yagiye ngo nanje ndagenda. Icyo cyo twahamagariwe. Muze rero dufatana amaboko kugira ngo dutezanye imbere. Ibisabwa byose Imana yarabiduhaye. Turakundana cyane kandi mwarahezagiye.